ibarabara rya mbere mu Kamenge aha kuri Interbank niho haje umuduga barimwo abantu batambaye umwambaro ubaranga novuga w'igipolisi bane hacavamwe n'undi umwe yarafise inkoho ya Kalashnikov yari yambaye umwambaro w'igipolisi. Ico yakoze yarashoboye kwaruma inkoho yarumye inkoho babo bane baca baramfata bashaka kunyiza mu modoka ndihagarara ko turasunikana mw'uwo mwanya barashobora kunkora no mu mfuko barantwara amafaranga 500 byari mu mfuko ca barantwara n'agatelefone gatoya gashasha naguze atari Android sinuvuga ngo ndabikeka ngo naba reka tubirekere izo nzego zibijeje po hariho n'abantu bashobora kwikika no mu kizu nashaka bakagenda bitira ngo bakora mu iperereza ahubwo iperereza naryo nyene rikoreshe ubuhinga rifise bukwiriye mu gukingira ubwo gwego ko n'ugwego ruserukira ibiro by'umukuru w'igihugu gwegukira ibiro by'umukuru w'igihugu mw'ico gihe hagize n'abandi bantu bakora amakosa nka kwari abantu benshi usanga bagena no mu bubare ukavuga ngo je nguranzi ngo je nkura muri documentation ko urabona uri umushinga amateka ari ibintu uvuga ugasanga kumbe urakoze ku mutima w'umuntu we wakoze ikintu ko je umuntu atajya umuntu wa mu kuvuga ikintu yo ndakibona canke inyungu zabo uriko urazibangamira bigatubana warondera ingene kumbe bo kwigiza inyuma no kuvuga ibi vyashitse mu gihe abantu badashoboye kubaha ugwego rw'inamashinga amateka kuba kubise jewe hajya ntabakubise jewe bakubise nk'inamashinga amateka ibaye iba itewe mu ico gihe bishikiye umushinga amateka umva ko ari umwe n'igihugu wewe ashobora no kurengana ntibinamenyekane cyangwa ngo binavugwe.